Abo bigisha b'abakorerabushake bo ku mashuri atandukanye yo muri komine n'intara ya Gitega bavuga ko bataronkejwe amafaranga y'agashirukabute y'amezi 3 yo mu mwaka urangiye. Abo bigisha bakavuga ko badatahura igituma gushika ubu bataratunganirizwa, kandi ayo mafaranga hava mu ntererano z'abavyeyi zitangwa buri gice, umwigisha wese akaronka amafaranga 40 ku kwezi. Umwe mu bigisha b'abakorerabushake aravyigana. Amezi 3, ukwezi kwa kane, ukwezi kwa gatanu, ukwezi kwa gatandatu ntiturashobora kubona agasabuni, kandi amafaranga yararishwe imbere y'igihe ariho n'abavyeyi. Umuvyeyi ku mwana amutangira 1000 ku gice, nimufise abana 2 tanga 2 canke 3 ku bana 3. Isoko ryacu rivuga kandi ko izo ntererano zegeranywa mu ndwi 2 za mbere igice gitanguye, zigaheza zigashirwa kuri konte ya komine, ariko rero ngo bama babwirwa ko musitanteri atari hafi. Ikintu kidutangaza nuko amafaranga umuvyeyi ashobora kuyarihishwa mu ndwi ya mbere n'iya kabiri utangura igice, amafaranga ashira kuri konte ya komine. Igihe cose tugiye gutondera ako gasabuni badutumyeko, bavuga yuko musitanteri bamubuza kugira ngo asinye kuri sheke baje gutora amafaranga kuri konte, tugasubira inyuma. Rero twasaba yuko ako gasabuni kotangwa, kandi bikunze kakaduhera rimwe kugira ngo ntagire umwaka winjira mu yundi. Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera Jacques Nduwimana, musitanteri wa komine ya Gitega, co kimwe na Godefride Hakizimana, umuyobozi w'indero mu ntara ya Gitega, ariko bompi ntibashoboye kwitaba telefone zabo ngendanwa.